Abanyagihugu bazindutse bafata ibarabara ry'igihugu nimero 3 rizwi nka Bujumbura Rumonge ntiborohewe kuri ubu wa gatatu. Basanze iryo barabara ryacitse bitumwe n'imvura yaguye mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri buca ari ku wa gatatu. Nta kintu na kimwe kigendeshwa carenga mu kijejete ni muri komine Muhuta. Eka mbere hari n'imodoka zahaguye. Uyu munyagihugu arabitwiganira. Vyacike bita mu kijejete nta modoka n'imwe irengana. Hari n'ikamyo yacimbwa yo muri Nyabishanga. Abantu baje imodoka zivuye Bujumbura zikatira aho nyene zavuye mu Rumonge zikatira aho. Abantu batabaruka n'amaguru bakurira iziri hakurya zikaza zigasubira inyuma. Abo bakoresha iryo barabara bavuga ko n'ibiciro vyo kwiyunguruza haba kubava i Bujumbura baje mu Rumonge canke abava mu Rumonge baje i Bujumbura vyaciye biduga. Kandi inahuri yaduze yari 6,000 none badugije ku 9,000 kubera ico kibazo imodoka zigaruriye zigarukira mu nzira hajya nyene. Abanyagihugu bafata iryo barabara RN Truwa basaba leta kuraba ingene yosubiramwo iryo barabara mu maguru masha kuko ku bwabo abanyagihugu bahagirira uruhombo runini. Twagerageje kurondera Silvestre Sanzerugeze umuyobozi mukuru ajejwe ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi ariko tukaba tutaramuronka.